mugabo source ntivyavuye kuri Fabilove urumva ko d'abord Desire P niwe yatelefonye Fabilove wowe wavugerageje kurikana histoire kuntu yagenze nka M9 Jimbo warashitse wasanga hari abandi barapere bari muri Jimbo Edis House ntuze nani GN niwe yagira ko iyo ndirimbo mugabo Fabilove siho yarari hari Desire P jewe yakayishiramwe amajwi mpamagara na Fabilove azagire gute akoremwe amajwi kuko niko bidushikirije mugabo bigarasa nkaho umenga ikosa iriko rihagarara cyane cyane kuri inde kuri Fabilove muga source ndiko ndumva umengo ryaheye kuri Desire yahereye kuri Desire nico gituma na Desire namuvuze mu ndirimbo yanje navuze ati iyi ni mwibono bwanwa Diza uwinzigo ntutobora isi niyo mpamvu nivyo kwinjo mama yawe na baba yawe baba raperi b'u Burundi boss yego na Bface arimo na Bface arimo oya hava mu none muze kuri mu byo barapere bose ku mafro y'umuto akarapaki haza nikaze tugire bato mpaka ndakeretse yuko arakana gato bikikata kulia tunaingia kushoto na vya fyoto nocha natu moto mini baba yao hawa ni watoto zangu tena mama yao hawa na wapa kanyonyo. Yep nkuko vyama misi yose murabizi ko tuza tubazaniye bishasha bimeze neza hano kuri kamera za Neocell TV nyita Edison ndayahoze wongera umwite Arkeni ni wari arafasha kugira ngo mubone no mugabo cyangwa no muniga hano kuri kamera bana kwintu bimeze neza mu ntumbero kugira ngo dukomeze kubanezereza mu ntumbero kugira ngo dukomeze kubazanira amakuru mashasha nimba uno mugabo mubona hano imbere yanyu cyangwa no muniga mubona hano imbere yanyu nuko hari inkuru nshasha mbanda bazaniye hari n'amajambo kandi mashasha tuba twifuza ko dusobanura cyangwa dusigurira kugira ngo mukomeze kuyatahura gusumba uko mubizi ivyo se nagaseshwa rumuri indirimbo shasha aherutse gusohora hamwe n'ivyo reka ngire gutya ndamutse abarundi n'abarundi kazi musanzwe muri mu bihugu bibanyi mudahengeshanya kutubwira yuko ivyo tubategwa cyangwa ivyo tubashikiriza biba bimeze neza hari abarundi bari ngaho mu gihugu ca Tanzania bari ngaho Kigali mu Rwanda hari n'abandi bari ngaho mu gihugu ca Congo hari n'abandi bari ngaho Uganda Kenya Amerika Australia n'ahandi muri rusangi muri abantu biteka kandi turabubaha ni M9 Jimbo mwamenye ku ndirimbo yise King Bface Nimbo yise ikiri nkiri ruguru iyi mwara yumvise ikoranya na Moses Brown yarakoreye nyesho na Bface on the floor aho yamuhamagaye kuri stage neza atwari hajya kuri Safi Beach aho no mugabo yaduze hejuru nyuma yo kuririmba indirimbo yise King Bface nawe yaragize ati kibondi ngo ngaha hanyuma kugira ngo ndakwereka umujinya kukwereka hanyuma hezu uje imbere y'abantu b'ibihumbi n'ibihumbagiza abantu benshi batandukanye yarakoze n'indirimbo kandi yise nanje nzoronka n'indirimbo yakoranye na Obelix indirimbo za cyane kino gifise n'amasanamu meza cyane ariko ahanini simdamuhamagaye cyangwa se namurondeye ngo kugira ngo dukone kuri zino ndirimbo zakahise zino ndirimbo tumaze iminsi turiko turumva ahanini nje ku ndirimbo yise ntimwibona ubwano ariko imbere yuko ndagiduga ko reka ndakuramutse M9 umeze neza yameze neza ndashima Imana namwe mumeze neza je meze neza ariko injira ki gangster winjire kiropo winjire kujya nyene urabizi na cyane cyane ku ndirimbo ntimwibona ubwano hajya winjiye gute Ashirisoni mu kwiyita master king kugwimvo yibangi yishwe n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi rape yiwe ni y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo y'inywera ijoro umurango hamangongongo nikamiri gado kandari kadogodogo naramubwiye tukihari bado kwanza kumva kwokeje nibitangaje uno musi ndaje mva ngaha nkubabirije nkokeje nguhane nakubabaje makugarukanye indero watakaje hapo sana my brother yitwa M9 Jimbo yatwaye amatrofe atandukanye niko nivuga ko yagiye abo mbere na cyane cyane mu mahiganwa yo kumasamirizi ijya nino ariko kino gihe yaje n'indirimbo ntimwibona ubwanwa nta byinshi ngara ku ndirimbo zakahise ariko reka nje ku ndirimbo ntimwibona ubwanwa ino ndirimbo washatse kuvuga iki iyi title kwanza yakuje muri mu bihe bimeze gute mbo ni kubera nyene mu buzima egereza mic mu buzima busanzwe nagenda ndahura n'abantu ugasanga bariko bararenganya abandi bitwaza yuko babasumba bitwaza yuko bafise ubwanwa na batabwo bafise
bo niho naca ntora kwanza iyo titre ama ca ndafata ikaramu nyine ndandika nyine nisunze kuri ico aba barenganya abandi bari bande bo ni benshi no muzima busanzwe winjiye muri game turetse mu buzima busanzwe ariko hanini winjiye muri game nshaka ko duhagarara muri game uko indirimbo ngerageje kumva message watanze ahanini gwibasira aba artiste bagenzawe ngaho mbwira ukuntu rero aba artiste barenganya bene baba artiste bo ariyo nk'abantu bitwaza ngo na legend ngo batanguye kurapa kera batanguye kuririmba kera ukaca usanga rero bariko barafata nabi abandi bariko bararuka bariko baravuka ubu aho nawe warimo ya nanje narimo kubera rero nanje abaraperi bagenzanje nanje hari ivyo bamaze kunkorera ariko naragiye ndihorera kubera ni vya kera ariko kugera uno mwanya novuga ko narengewe vuga ati reka je nshikirize ikiri ku mutima kugira numve basiko no ruhuka kuko umuntu agumaze kugukorera ikosa rimwe kabiri gatatu kihangana gato tubarira urugendo rw'umuziki wawe nukuntu wagiye urarenganya kugera aho ugera kwandika ino ndirimbo ntimwibona ubwana kese ho iyo bija hose bifise aho vyavuye bifise uko vyagiye birakudugamwe kino gihe wibasiye aba artiste bagenza mugatifuza kumenya source yino ndirimbo wayisohoye n'ivyo mugabo hari ivyagiye biraguca ko muri kahise njye urucaha kuca uko bo je hari indirimbo nigeze kuririmba abantu benshi barabizi yitwa King B Face rero iyo ndirimbo maze gusohora cover yayo ntarasohora indirimbo narandikiwe n'umurapere aranyandikira arambwira ati peti yangu kubera iki ugomba uririmba ino ndirimbo ndamubwira je ngoma ndayiririmbe kubera nakazi kandi ngomba mvuga ikiri ku mutima wanje arambwira wowe wahora umbwira kuri umugenzi wanje kuri umuntu unyemera yari Fabelove aranyandikira arambwira ati wahora umbwira kuri umuntu unyemera ariko kubera ko ugomba ukora ibi bintu ugomba usohora indirimbo yitwa uko wari wamaze kuyimwumvisha no nari nasohoye cover niyo yari kirasirikira acaranyandikira kubera twari dusanzwe tuganira twari dusanzwe tuvugana bo ndamusigurira ndagerageza kumusigurira ariko iwe yavyakiriye ukundi je sinabihaye umwanya cyane ngize uku gatoya ncasanga mu nyuma carafuta ama message yanyandikiye ariko aranshwanira ariko ambwira ivyo bintu bo ivyo atiwe ndikawushe bo indirimbo imaze gusohoka aragenda ku ma media arantukirako mbere ari n'ikiganiro mwakoranye wewe uriko urabimubaza ijya ndirimbo arantuka aravuga amajambo atari meza ndihorera ndikawusha ivyo vyose rero kandundura rero hari collabo y'abaraperi yariko irategurwa iyo collabo yariko irategurwa yariko itegurwa imbere yuko usohora ntimwibona ubwanwa canke ya imbere yuko ndayisohora bo iriko irategurwa rero nanje ndagirirwa ibakwe barampamagara yariko itegurwa nandi iyo collabo yariko irategurwa n'umujournaliste wo kuri Buja FM yitwa Patrick Page ari kumwe na Strogoff bo nanje ndagirirwa ibakwe barampamagara nkuko bahamagaye Fabelove nkuko bahamagaye wundi murapere wese wo ngaha mu Burundi bo je nshitse kuri studio sanga abandi barapere bose ariho bari ariko ndamubwira GN ati je Pajo yandungitse gushiramo amaji hari kwa GN hari ngaha nyene bo yandungitse gushiramo amaji ngaha bo aravuga ati nta kibazo rindira ariko arashiramwo pause on rindira hejeje nawe uraza kuzushiremo bo amadizapi acabaza GN atompetaje kugira iki ambwiye ati uyu yarungitswe na Pajo aje gushiramo iji ngaha acaratangura kugumuka re dizapi avuga ati umpeta ntashobora kuririmba muri no ndirimbo amaza kubera iki arabura na kimwe yishura avuga ati umpeta aririmbye ngaha nca nzinduka kwa Fabelove ndamuzane ngaha cakuramo dukuramo amajwi yacu kugira kubera ivyo vyaho uri ngaho nyene ndi ngaha yego ndaziko nabibaza GN yo vyemeza uko nyene ya ko nyene bo hama baratelefona kubera Fabelove yari ngaha dizapi acara mu telefona amutelefona avuga ati avuze uko aririmbye gusa ejo mu gatondo ndamuzana turaza ngaha dukuremo amaji bo je nca ndorosha ingorane kubera nyene bo mu bisanzwe jewe sinkunda kuvuga amajambo menshi impamvu nayo bigeze bakubwira bo impamvu nayo bambwiye ariko abari bari ngaha inyanduruko ya vyose ni ndirimbo naririmbye yitwa King B Face mu bisanzwe urumva ko yananyandikiye aranshwanira kubera ko ugomba uririmba ino muri iyo ndirimbo y'aba rapper B Face yari ahize ngo majwi wewe
bo wewe ntiyari bwaze kuri studio je sinzi sinari bwayumve mugabo uwo mwanya we bari bahamagaye wewe kandi iyo ndirimbo ntiranasohoka oya ntiranasohoka rero je naciye ndavyorosha cyane nditahira rero vyarambabaje nk'umurapere nubaha mukuru wanje akaba ari karankorera ibintu nk'ivyo umva ko vyatanguye kera nihorera ariko mugabo source ntivyavuye kuri Fabilove urumva ko d'abord Desire P niwe yatelefonye Fabilove wowe wagerageje kurikana historique ukuntu yagenze nka M9 Jimbo warashitse wasanga hari abandi barapere bari muri Gmail this house ntuze nani GN niwe yagira ko iyo ndirimbo mugabo Fabilove siho yarari hari Desire P jewe yakayishiramwe amajwi cyamhamagara na Fabilove azagire gute akoremwe amajwi kuko niko bidushikirije mugabo bigarasa nkaho umenga ikosa iriko rihagarara cyane cyane kuri inde kuri Fabilove muga source ndiko ndumva umengo ryaheye kuri Desire yahereye kuri Desire nico gituma na Desire namuvuze mu ndirimbo yanje navuze ati iyi ni mwibono bwanwari Diza uwinzigo ntutobora isi niyo mpamvu n'ivyo ukora bitava hasi naramuvuze mu kubera deja inzigo umaze kubugira inzigo nawe ukora gute nivyo ukunda gushobora gutera intambwe kugira ushikanye kubera ucugumana nyene inzigo haya ni ikintu kizingamika umuntu no mu bwenge bwiwe kikamuzingamika kuko kwiyumvira ufata umwanya munini nana kimeje nakosa namukore nimba mwaramuganiye yaduha tuganira cyane hama muganiye mwaganira neza byari bimeze gute tuganira neza hari n'ivyo ahora anyandikira nsaba ambwira ati peti yangu bijya bintu babikora gute nkamubwira ati ibi bintu babikora ahora gusaba ubuhanuzi mu muziki ahora bunsaba neza nkamubwira ati iyo shaka kuririmba cyane oya naho agusaba ubuhanuzi muri game cyane hari ibintu hari indirimbo yanje yabaye y'ukwezi kuri Buja FM yari kambaza gute indirimbo ishikayo gute bikogwa ibintu vya gute nivyo yari amuramwereka inzira ndamubwira ati bigenda nuku poa mugasina kumbe mu nyuma yarafise uwo munsi wabibonye nka bishasha canke nagitangaza wabibonyemwo kuko bo je mu bisanzwe uko yanyeretse yuko nyene birimo inzigo kuko yara mu barapere bose bari ngaha kuri studio niwe wenyine yari hari bande nabandi hari ba Pauzone ba driver bo muri Overdue Team bari benshi ba Chris Bright bose bari ngaha bavyakiriye gute uwo mwanya Chris Bright barambajije none wewe mupfiki naba je ndababwira je na kimwe nimba ariko sa nabakoreye nibarivuge ngama ndabasaba imbabazi yego je sinatahuye amfete Pajo siho yari oya Pajo siho yari reje naciye ntaha nca ndamutelefona ashitse muhira ndamubwira ukuntu vyagenze arambwira ati none kubera gutaciye umbwira ukiri kuri studio je cenza kugira ngo ndabatatanure kuko ntibashobora kukwankira nimba ari ivyo mupfa hanze nimubizana mu ndirimbo yiwanje n'urugani nateguye boce navuga je naciye norusha ingorane cya ndihorera haje wihoreye ahonga make rero byarambabaje cyane cyamvitamo kubahanura nyine ntibibone ubwanwa kuko ucuza ibihakuzamwo bino byumvikana ko source canke intandaro yo gusona indirimbo wise ni mwibone ubwanwa yavuye kuri ivyo bintu vyakubaye ko kuri indirimbo Pajo yari yateguye n'abaraperi batandukanye mugabo ugacukugwamwo na Desire P ndetse na ntuze na Fabilove okay indirimbo yarayigiye habona yarayisohotse nofata kurumva wikuye ibivumvuri kugira ngo nyene wumve woroherwe wagize ati ibindi nkoreka ndabisohora ariko aba artiste harimo bagarutse muri ndirimbo mugabo bashobora kuba batari muri no rigara nivyo Fabilove urafite amajambo wamuririmvyeko none amajambo mukuya muririmbako ahanini wibaza kuki turabona ko ntivyagarutse cyane cyane kuri no ndirimbo mugabo bisa nkaho umengo nawe naho hari akandi kantu kaguma kagupusa cyangwa kagusogoma akuzana ibindi bintu biguma biza nkaho umengo hari ibindi byari yandeoro y'indirimbo yibona ubwanwa muri makeya bashobora kugira ati umwana Petit Frere atangwe music jampanura gute mu muziki hari nabavuga bati nivyumvikana ko M9 yinjira muri beef na Fabilove ati ukora muruta boje mu isanzwe nta beef ninjiye muri akwidirimbo ni ya beef bo namuhanuye biravana nuko indirimbo ni impanuro umuntu yakiriye kuko ni iryo jambo ntimwibona ubwanwa ni jambo ushobora gukoresha uri kurabwira ariko lo contenu amajambo waririmbye indani birasa nkaho umengo waracumita inshinge sinacumita inshinge je ku ruhande rwanje narahanuye nyene bo amfete utubashe mutoyi wawe canke mukuru wawe naho woshika
tubashe muto wawe byumvikana ko amajambo yose warevye muri irya ndirimbo warahanuye ya nguyu Desire P uramugarukanye mu ndirimbo Fabio uramugarukanye mu ndirimbo Kiriku na Alvin nabo baje gute abo nabo bagize uruhara ruki mu muziki wa kugira ngo ntuduke bo Kiriku nyene bo Kiriku ravuze ati arapa nk'iri mu cyari ririmba kwijya verse yo bo akili mukurapa zwira nk'iri mu cyari naho yanchore yiporo nyuma kaanza migara ridanganya na mahoro mwana muto ngusaba ugende buhoro jende soka tamobwa agahanga kimbwa jye ndavuna sinunga muhungu ritonda yaragucoreye iboro iporo yeah. Hanyuma y'igucoreye mu nyuma hari ikindi mwasubiye gupfa gucoreye ahubwo yaragufashije bosi juu nyene ucusanga hari abantu wari umucoresheje oya se ndamucoresheje byagenze gute kwera sanzwe ari umugenzi duhora tuganira kenshi ego duhora dusangira rero nibisanzwe ku ahubwo biza kurangira umukoze mu gahanga bo hari gihe nyene agara gute no hari gihe nyene umuntu umuha ikintu ukaca utangura kubona kumengo ico kintu yutakimuha yari kuba yapfuye nene yoba yarabivuze yuko hari cyo yaguhaye bimwe byo guhereza ikintu umuntu mukacigendera mwigamba kuko mugarukana mu ndirimbo na cyane cyane nawe nyene bisaba ko waramujomvye urushingeresho n'ibirato kabisa bo hanini je ico sinagihagaze ko cyane navuze ati arapa nk'iri mu cyari none nyene arapa nk'iri mu cyari inyoni iri mu cyari inyoni iri mu cyari urazinira ivuga arapa gute ngaho ntavyonze inyoni iri mu cyari ivuga buke buke kugira gaca nikayifata bo rero yumvikana ko rap yo warayinenze ari ukuntu nyene umengo ntari ntafoka cyane yategereza kugira gute yategerezwa gufoka nyene umuntu ari kararapa nyene bya abaraperi nene bose bagomba kurapa kumwe obo ntibagomba kurapa kumwe muga ku ruhande rwanje ya niko kanengera mutoye basi byumvikana ko urumva ntari ko aravance bo ivyo sinabivuze nshatse kuvuga ko urumva nimba arapa nk'inyoni iri mu cyari hanyuma akabarapira hasi nuko urumva ibikorwa vyiyo bija hose yaraho bitariko biraje oya birashobora kuba biriko biragenda gusa nyene tu wavuze uko uvyumva ya uko ndavyumva je Alvin nawe yaje gute Alvin nyene kandi ubwire sumifu ko nakunda amabifu ajya y'uburofa nkunda yinjiza ubufu ya ariko ntiwarafite ako konyene hari ukundi kuntu wamukomeje uramuha kabisa navuze uko nyene Alvin niko namubwiye ko je ndumuragwa wa Tupac yani je Tupac yandaze rap nyene icubona none kuki wayimubwiye bo Alvin nyene hari ukuntu arudu challenge ahoragira nyene mbona umengo nitwinjiza ubufu novuga ni tuburofa yani kino gihe aba mu Kigobe nanje sinkunda yavuye ku buterere yimukira mu Kigobe byumvikana ko agafaranga kinjira none agafuko bakareka kwinjira gute kandi Alvin Smith yavuye ku butire kino yakaba mu Kigobe ashobora kuba yasindaro byose birakunda no kuba mu Kigobe twatohoje nuko atatsindaro Alvin Smith yugaye nta wugurura urisi ndisiri nyene urafise preve nyene irahari boje nayo ndabona rero nimba turetse yandi makuru ushobora kuba ufise nyuma yaho ashobora kuba agaragarije umukunzi wiwe ko ari mu rukundo Alvin Smith niyagomeje kuba hariya ku buterere Alvin Smith yahavuye aza mu kigo ahabana n'umukunzi wiwe urumva rero kino giafise ubwo aramutswa kandi Alvin aba mu kigo ngira yimutse no munsi petete weruka bajya ku buterere weruka najya bo araheze nk'imisi itari mikeya kubera ntidukunda kuyaga cyane so no munsi ariko indirimbo nayo yanditswe kera yasohotse kera deja indirimbo yayo iyi nyene nimwibona ubwa wayisohoye cyaje bo nayisohoye Lovente numva ari kera ariko yandi nari ndayimaranye igihe muri telefone yasohotse ariko kuyimarana igihe no kuyihereza abafana canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi afite nawe ko bitandukanye ivyo muziki urabizi nimba hari indirimbo gifise muri stock twe duharura iryo atari kwishiriye ahabona tuvuga ati indirimbo y'abana yadushikiriye kinogi ni naho ubutumwa twabwakirira urumva rero wari ufise muri stock ishobora kuba n'utundi tuntu wamodifiye mu nyuma kubera uko bukeye ko bwicishura kugira ati hari ibivumvuri bikomeza kunzamwe rero reka ndavyikura nongenda ndavyongeremo muga Lovente niho ntimwibona ubwanwa twayakira je mu bisanzwe je mura nkurikirana umuziki w'u Burundi ndabona ama commentaire y'abafana y'abantu bakomanta rero jewe kugira nandika ivyo nuko nari maze kubibona abantu abafana benshi banegura ubu challenge agira nyene yani ko nugurofa agashobora kuba ariyo nzira yiwe yo kwinjira muri game yo gufatisha nawe kino gihe ukabwira uti nanje nawe kugira ngo mfatishe ko tokwaje ibibazo bitandukanye ku masamirizi shira kugira uti M-Knife
jenga M9 Jimbo kutoka Buhonga nimba nshaka kwinjira neza reka ndirimbe King B-Face commentaire uraziko zabaye nyinshi abana bashatse kudugira kuri B-Face kugira ngo nyene ibintu byawe bifate nibi fresh nawe urijyanga wicara kimwe ati byawe umuti je navuguse wafashe n'unyene nari nkeneye kino gihe nabagira ati M9 Jimbo kugira ngo yongera afatishe nivyo yaramaze imisi akora indirimbo nkiri ruguru nanje nzoronka nivyo n'indirimbo zazimeze neza cyangwa tugira ngo umuraperi ntashobora kwicara ashobora guhiga indi strategy akavuga tereka njombo dushinge bari abatipe nabo mbe numva yo baba baravuga hanyuma ibinzira yawe nawe Alvin ashara kugira ati je nka Alvin hari indirimbo nakoze nivyo nizafashe neza fresh reka nje muri film turamuzi muri bisangamane mu nyuma gato tereka ntangure kwinjira muri comedy du challenge dutandukanye rero twese twarabaye rero kino gihe nayo mpamvu ngira nti we niyo nzira yiwe ashaka kuba ariyo nzira yiwe nawe ukagira ati nanjye inzira niyi none nk'abaraperi ubwo navyo hava bikunda ko duca mu nzira zimwe tugashika guca mu nzira zitandukanye nimba ko navyo bo guca mu nzira zitandukanye kugira ngo dushobore kugira dukomeze gushira abantu muri ni vyiza ariko nta bintu vyigira biryohera abantu bose reje nimba bijyagira ziya challenge hari abazinegura nanje nishobora kuba uburenganzira bwo kugira ico ndazivuze kuko ni comment yiwanje kandi ubwire Smith ko nakunda ama beef ajya y'uburofa nkunda yinjiza ubufu none ivyo ni vyumvikana none wamenye gute ko ajya ama beef yiwatinjiza ubufu amajya maruze y'ama challenge yiwe bo jinyine wizi gute ko atinjiza ubufu basi ango nawe biziko iyi ndirimbo yawe ya beef warayisohoye ubwo wavuze ko ari impanuro mugabo niyo kujombana dushinga ukuntu kimyaka imwe hagiye woba uhawe kanoti nitubimenye nawe hari gihe akinyezi ga challenge ziwe gasanga ari ngizi noti nitubimenye okay tutabimenye rero ivyo bintu nibibari byo kuko twe navyo tuba twamenye rero je mpagarara ko ntabimenye mvuga ivyo wanje je uhora winjiza kanoti mu ndirimbo mu ndirimbo bo ego urozinjitse ego kandi duhora tubimenye namubimenya ariko nk'abajamawe ba hafi fresh cyangwa kubimenya tukabimenya n'ukuntu tubonye look yawe gumyihinduka bakanoti kivugira cyangwa ukaraba ma concert yanje ngira urusha kubibona ko inoti zinjira ariko nige tutabibona amafaranga simaka yose tuyamenye hari utuntu ushobora kugira ukagira ati kumbe aka kantu kanyingirije inoti tena zikayingira fresh bo birabaho kandi vyama vyabaye nuko M9 Jimbo indirimbo yasohotse nimwibona ubwanwa tuyitege kwiki nkawe wiyiteze kwiki kwisora urabona yuko ugiye kuyitega gute bo je feedback ndiko ndaronka ni nziza abantu bariko baranyandikira ari benshi bambwira yuko nakoze aho bagwaye indirimbo ni nziza rero nta kintu kinezera nk'ico kuko abantu mba ndiko ndakorera abantu abafana b'umuziki ndundi w'umuziki wanje mba ndiko ndakorera bariko barakenguruka nibaza ko atakintu kiruta ico nta kiruta ko abafana cyangwa bohereje kogwa bakira neza ikogwa uba wabahereje yego cyane urabona ko bano baraperi bakoze mu gahanga bagiye kuvyitwara mu gute kubwabo bo je mu bisanzwe je ndumuragwa wa Tupac yani Tupac urazikari numuraperi yubashwe ku isi yandaze rap rero nibaza ko commentaire zose ko zizoza ari negative cyangwa positive je nzozakira uko nyene ala kugatuma mu buhonga nabashaka ko bari wa mwana wacu yagumutse yahaye oya ubwo bo bari no mu bantu bariko barashikana kuri indirimbo bayipartage bagira gute n'abantu banje hari nuko bisanzwe bimeze ni M9 Jimbo muziko ndirimbo zitandukanye zimeze neza yariko aratubwirana cyane imvo n'imvano yino ndirimbo yiwe yise nimwibona ubwano ariko nawe ngo nubwo uri muto ngo nibagire gute bo araka verse waririmbye nawe ugira uti nubwo ndi muto sindi gito ndi mukubito ku mafre y'umuto akarapa kihaza nikaze tugire bato mpaka ndakeretse yuko adakana gato bikikata kulia tunaingia kushoto na vya fyoto nocha natu moto mini baba yao hawa ni watoto zangu tena mama yao hawa na wapa kanyonyo sasa mama yao nari kumengo ari ngwintu vy'aba mama urishageuka mama bo musanzwe navuze yuko je minjo baba yao ariko hari kantu ka mama yao yani je ndumuvyeyi w'abaraperi umuvyeyi wabo minjo mama yao tena baba yao w'abaraperi b'u Burundi boss yego na B-Face arimo na B-Face arimo
oya hava mu umwe none yavuze ko umuvyo w'abarapere bose oya no kubera waramunivye ko ari King B-Face yeah he's King B-Face kuri wewe ni wowe ku bandi bashobora kugira ati si King wacu mugabo urumva rero nicyo tubana kubaje na B-Face nawe umuyibere mu bandi okay hava mu umwe abandi bose abandi barapere bose b'Uburundi abandi barapere bose b'Abarundi ninjo baba yao tena mama ya bicare babizi yeah babicare babizi atari sara bila kopia di atari nuko bisanzwe bimeze je ndumva tugarukiriza hano hanyuma nkasaba M9 Jimbo just kugira akajambo bwiye bariko baradukurikira amace duhera heza bo ndashimiye abafashe kano kanya bariko baradukurikira bo n'abantu bagaciro kuri jewe kandi ndabasaba yuko bo bonshigikira kuko barafise ahantu bonshikana abakunzi ba Niosel TV bagende kuri YouTube yanje bagire subscribe indirimbo iri hajya bayirabe bagire comment bapartage kugira ngo indirimbo ishike kure babwe n'iganiro cyawe bagipartage kugira ngo kirabwe na benshi gusumba ya byose babikore vraiment nibaza ko nibo ba boss bacu nibo bashobora kudushikana kure aho dushaka gushika ya nuko bisanzwe bimeze yari M9 Jimbo muramuzi kuva mu buhonga kino gihe mugabo waramanutse pole uri mu gisagara cya Bujumbura sinzi batawe kaminuza haga cyangwa cyangwa muri secondaire bo ndacane muri secondaire wiga ko ufise looking hiyo ni ya hega M9 bo nyene akamo karita nibagakurikiza oya baragakurikiza ariko nukwera naje exam ibi wabigize heje exam niyo mpamvu twagira tuduganeko nuko bisanzwe biri nyita Edison ndayahuze wongera umwice Arkeni yari kuri kamera za Niosel TV aho tugira gutya tukababwira ati bagenzi turabakunda kandi cyane mugabo tukabakunda mwongera mudukundisha n'abandi ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza gira like and share subscribe hanyuma kugira ngo dukomeze kwakira ivyumviro bitandukanye muca mushira ngaho umunsi kugira ngo aho bukera tutongera tubazanire n'abandi ba artiste baba bagezweho na cyane cyane bako bakora byinshi bitandukanye iyi nkuru y'ino ndirimbo y'ino mugani twari kuyigisha niyo mpamvu twahisemo kumurondera kugira ngo adushikirize byinshi na cyane cyane kubijanye n'ino ndirimbo ntimwibona ubwanwa je muganda bufise mane ndabwibona ko nuko bimeze kandi ko bumwaje ntibirimwo uzoguma ko nikomeze ko ndumugabo ariko nibugutume tunye ufata naba batoyi bawe sinshobora kubo je ntabwo uzonyonsa ariko nubafate nayo batoyi bawe ubwanwa nyene ugomba kugumura umwana ubwanwa bukwereka kukuze ariko nibukwereka kabandi ataco bamaze ariko ivyo ngivyo urumva nibijya mwapfuye nabariya nyene aho kino gihe je ngoma ndi mukuru wawe okay ego uri mukuru wanje kandi umuntu nubaha cyane mugabo ariho nabandi bakuru bawe ubwo n'ubutumwa nawe ushobora gushikiriza abandi nanje nabikoze deja nabikoze baraza kuburaba ngaha nuko Arkeni tagushimira cyane nongera nshimira abarundi n'abarundikazi mukomeza kudutera intege kandi natwe naho ntituzohengeshanya kubahereza vyiza kandi bimeze neza uko bukeye ko bwije ciao